turabaramukije mwese abakunzi mudukurikirana kuri runo rubuga nkuko re mubibona imbere ya kamera numwigeme canke umudame ashajije cyane kameme yitwa Hakizimana Francine asanzwe ari project manager wa African Development Initiative. Francine turaguhaye ikaze mu bwami bwa media yacu kungira widondora n'abadukurikirana. Murakoze. Izina nitwa Francine Hakizimana nko mwavyumvise. Nsanzwe ndongoye Societe African Development Initiative igizwe n'abajene tukaba turiko dukora projet ya bioénergie renouvelable dukora éthanol pour la cuisson, donc icyo twita éthanol domestique, tukaca duhingura n'amakara meza twita charbon écologique, hama tugakora na installation de biodigesteur ku mihana y'abantu bifuza gukoresha biogaz. Sawa, aho nyene iyo abantu benshi bumvise ethanol bumva ikiyayura mutwe canke ikiyovya bwenge kiba mu nzoga. Ico mukora gitandukanye gute na ethanol ba mu nzoga? Ethanol duhingura ni ethanol pure nyene nkuko muyumva, ariko tuyihingura mu byo twita imicafu, bya bindi abahejeje kwimbura baca bagenda gutangwa ni imicafu n'ibindi bimera bisanzwe biri ngaha mu gihugu cacu. Twiyumviriye ko tutoreka ngo abantu bagume bakoresha ethanol mu buryo bwo kuyikoresha mu biyayuramutwe canke mu nzoga zisanzwe zirimo alcohol. Tuvuga tuti reka dushireho n'ubu buryo bwo gushobora kuyikoresha mu gihe turiko turategura imfungurwa zacu. Nariga amakara yarasanzwe akoreshwa cyane mu bisagara nka Gitega na Bujumbura n'ahandi bishika ugasanga yagumya aduza ibiciro, na cyane cyane ko ibiti biriko birahera mu gihugu cy'u Burundi. Rero ni ukuvuga twebwe tuyumviriye gukora iyi ethanol atari mu ntumbero yo kuronka iswingi nkuko abajene baca babivuga umva bakayishira mu nzoga bakayinywa, ariko twiyumviye kuyihingura nk'ije gusubirira ya makara yahora akoreshwa kugira ngo dukingire igiti. Aho nyene rero tukiri ngaho wavuze ati muhingura ibintu byinshi bitandukanye. Uno munsi twabasanze muri ko mutanga ama certificate ku bantu bakurikiranye inyigisho zanyu. Mbega abantu batanguye ryari, abo bantu ni bangahe bahajije, batanguye ari bangahe baheza ari bangahe? Abantu basanze ariko baronka ama certificate no mugwi w'abantu 11, abajene 11 twigishije bwa mbere guhera kuva mu kwezi kwa gatandatu. Abo nabo bakaba bahawe inyigisho z'ingene dukora aya makara charbon écologique. Tuca tubongerera ko n'inyigisho z'ukuntu bashobora guhingura isabuni, kandi n'ingene bashobora guhingura amavuta yo kwisiga, mu ntumbero y'uko umujene wese iruhande yo kuba afise certificat canke afise diplome ashobora kuronka ikindi kintu yokora. Hahandi umuntu agwamagaye ati wize iki, ashobora kuvuga uti ego nize ekonomi, ariko ushoboye iki? Umuntu akubajije ushoboye iki bisaba ko umwereka ibintu wewe ushoboye nk'umwuga, kuko ushobora kuba warize urafise teori mugabo ku ruhande ushoboye iki. None aho nyene turi ngaho ubonye uno munsi muri par exemple nko muri kaminuza y'u Burundi no munsi irasohora abantu benshi bize ibintu vya shimi vyiki, mugabo vyarangira ugasanga bagiye gukora rimikashi kandi bo bize ibintu byo mu nganda. Nk'abo bantu rero uri kurabahanura bahanura iki? Cyo bahanura nuko bwa mbere ho gutakara kose nuko twiga ninga turindiriye ko diplome izodufasha kuronka akazi, ariko kandi ubundi tugenda kwiga kugira ngo turonke ubumenyi. Ego ushobora no gusanga bya bindi yiza atari byakoze muga, kandi mu gihe ubonye ibyo urimo bidashobora kukuviramwo umwuga wokora, niyo mpamvu ubona hariho izindi formation ku ruhande umuntu ashobora kugira akavuga ati reka nigibe kugira ndabe ko nogira icyo ndabikuyemo nkikorera jewe nkarema akazi mu gihe ntibyo kukaronka. Nk'akarorero jewe
ishuri nahejeje ni ekonomi mugabo murumva yuko ibyo dukora biri ahanini muri shimi kameme shimi narayize mu mashuri yisumbuye hamwe twiga ngo hehera BBC nofe ndongera ko mu gisata cya medicine naraciyeyo imyaka 2 ariko nza guhindura igisata kugira ni ngende kwiga ekonomi kuko nayo numva ari passion yanje ariko urumva ko nagarutse gukoresha yashimi nyene kameme hama rero no munsi muri ko muraraba murizeye ko abantu muhejeje guforma societe babayimo izobunguka kwiki formation baronse mu kibano zirafise akamaro kuko nk'ubu ni kuvuga abantu bakurikiranye formation umwe wese arashobora gukora ikara maze gukora ikara urumva yuko mu gihe ku muhano umwe wasanga abantu bacana amakara make bacana nk'umufuko wa 50 kilo canke zirenga buri kwezi mu gihe rero ushoboye kuba wokora amakara amara uko kwezi kose uza gusanga n'amafaranga wayaziganije kubera dufatiye kukuba wayaguze ikiro tukigurisha amajana 8 gusa ariko uriya mufuko w'amakara sanzwe ugurwa 150 mu gihe ari umufuko wuzuye cyangwa ugasanga uri kuragura mu 180 uguze utuzuye neza rero uyu mufuko w'amakara ayo twita charbon écologique ageze ku biro 50 urumva ko uca usanga ukoresheje amafaranga atarenga 40 ku kwezi aho rero mu gihe ari umuryango usanzwe ukoresha umufuko utarenga yego hama kandi kumenya ingene umuntu ashobora gukora amasabuni cyangwa amavuta yo kwisiga urumva yuko mu gihe umuntu aronse agatahe kibanze ashobora kugira icyo akoze kimuteza imbere nk'umujene agashobora kuronka icyo akora kimuzanira agafaranga atari ko arakoresha ayandi y'ababyeyi canke kuzera yuko babandi twita ngo ni inshuti zacu badufasha ubwabo ugashobora kurwana n'ubuzima yego none ino promotion ya kangahe eske yo bariyo ya nyuma igiye kubaho canke hazoza n'izindi iyi promotion siyo ya nyuma ahubwo gusa aba baronse bari abambere hariho ubundi mugwi w'abashika 45 bakurikiranye izinyigisho nyene hariho n'uyundi mugwi turiko twigisha ariko aba bakurikira bo bone tubigisha ibi byonyene ni kuvuga bobo biga gukora amasabuni amavuta yo kwisiga ku ruhande tugaca tubashirira ko ukuntu bashobora guhingura amido mu mwumbati yego ya vyiza cyane none tugerageje kuraba eske ibi bintu biyize uno munsi bizobashikana he au niveau international ego mwakoze kumbaza icyo kibazo nkuko nababwiye hari ikindi gihe usanga uhuye n'umuntu agahita kubaza ngo ushoboye iki ataranagusaba na CV kuko ushobora kuja gusa nk'akaruru ushobora kuja gusaba akazi bivuze au niveau international ushobora kuja gusaba akazi kwa kundi abajene amaze kubona yuko mu Burundi vyansa cagenda nko muri Kenya ashitse hariya hari ubusanga kubera ko bari mu gihugu atazwi bwabuzi twita ubusuzuguritse ngaho iwacu ntaheza ngo busuzugure usanga agiye gusaba akazi nko muri hotel cyangwa agasaba akazi muri restaurant rero wa wundi amwakiriye hari n'igihe amwihweza akavuga atari ku muntu umenga ibi bintu harimwo yabibayemo nyene ku bw'ubuzima niho handi umuntu ashobora kwicarana nawe akakubaza ngo mbega ushoboye iki iyo akubajije ngo ushoboye iki ufise ikintu ushobora gupresenta ukavuga uti ku ruhande ya diplome mfise ndashoboye gukora iki hari aho usanga kumbure biciye bigufasha akaba ari uwundi muryango wugurutse nk'abantu usanga arabagwiza atunga amaze kumva umuntu ashobora kuba yomuhingurira amavuta yo kwisiga akaba amufise imbere yiwe birumvikana neza yuko aca yihuta kwiyumvira ingene yoshiramo umutahe kuko yamaze kuronka ushobora kubikora kameme uno munsi turi muri vision 2040-2060 muri zera yuko ino formation mukoresheje abajene izo contribute gute muri yo mbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi
izi formation turiko turatanga kuri aba ku bajene nta nkeka yuko zizogira ingaruka nziza kuri vision 2040 2060 kubera ko kubiri kose murabona ku mashuri dufite abajene benshi mu gihe rero tworinda tugera muri iyo myaka tukizera ko diploma ari idufasha kuronka akazi murumva yuko ntaho tuba turagera bisaba ko icyo gihe hazogera umujene ashoboye kwifatanya n'abandi cyangwa agakora wenyine akarondera uburyo bumuronsa amafaranga bityo iterambere ry'igihugu kiyongera hamari dusa naho ariko barasozerana kahe kamo canke kahe kajambo woshikiriza kagasuni karugi nico wohimiriza abariko baradukurikirana cyane cyane n'abandi bantu bashaka kuza kwiyandikisha muri iyi African Development Initiative. Cyo hanura canke noshikiriza abariko badukurikirana nuko ubumenyi buraronderwa ntushobora gusanga aho uri birashika umuntu akabona opportunity akayigisha kubera ko yiyumviriye ngo ibi bintu ntaho byoshikana ariko kandi iyo habonetse akaryo bisaba kugafata yego inyigisho uko yo biri kose iragira iki kongereye cyane iki kumariye hama nukuvuga iruhande y'iyo myuga twigisha nitubagereza ngaho turabigisha n'ingene bashobora kwitunganiriza imigambi turabigisha amavaleur y'umu entrepreneur vuba cyane muri iki gisata nyene cy'inyigisho tuzoshiramwo icyo ndokwita rédaction élaboration d'emploi d'affaires kubera ko umujene ashobora kuba afise amafaranga canke yoronka n'abayamutiza ariko ugasanga ntashoboye ntabona ingene ayo mafaranga yo yikwitunganiriza imigambi aho rero tuja tubafasha mu kubafasha gutegura plan d'affaires. Hama rero Madame Hakizimana Francine turabashimiye kubona mwashoboye kwitabira kamo kacu tunizera ko no hanyuma musubiye gutegura ama event nkaya muzodutuma ko tukaza kameme kuvyereka abanyagihugu cyiza cyane bakunzi bacu mwariko muradukurikirana mwese uyu mubona yari project manager Francine wishira hamwe African Development Initiative reheje kuramura abanyeshuri nkuko muabona abanyeshuri bahejeje kuronka ama certificate bakaba bizi ibintu byinshi bitandukanye mu bisata byinshi bitandukanye aho mubona namwe ubokenera kimwe mu byo bize ashobora kubahamagara stay tuned. Amazina yanje banyita Irahoza Keyisa nkaba sanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza ya Burundi niga ibijanye n'iterambere rusange mu wa gatatu. Iyo wavuze development communautaire mu wa gatatu muri kaminuza ya Burundi Kamenge. Keyisa okay kugira mu ushobore ku participa muri no formation vyavuye he vyagenze gute mwabimenye gute? Ni kuvuga kugira ngo ushobore guparticipa muri zino nyigisho zabaye hari na mwishuri hari wakoze inyigisho bwa mbere aronka info amakuru bwa mbere hanyuma araza mwishuri arabitumenyesha hanyuma kome ndumuntu akunda kuja mu bintu byinshi kubera ko buriya mu Burundi turakwiye kugira gukura amaboko mu mpuzu tukamenya gukora ibitandukanye kubera ko ubuzima bw'ubu bisaba gukora cyane kurondeza hirya no hino nariyumviriye ndavuga ati ibi bintu ushobora kubiparticipamo nkaraba ingene ibintu byogenda ko buriya novuga hari ibintu tugenda dutantamwe amashance twagera kuraba ugasanga bitubereye ibintu byiza kanatsinda no kumenya ubumenyi ukagira icumenye kubijanye n'ibitandukanye usanga ari byiza cyane. Aho nyene ugerageje kuraba zino nyigisho we wungutse nabonye ko harimwe n'ivyo gukora amakara exactement n'ivyo byose mwaba mwarakoze pratique cyangwa mize théorique magusa? Théorie twarayize en ligne après
turashobora kugira guhura hamwe turakora amakara turi hamwe, abandi nabo basanga barahuye ari babiri batatu abegeranye bagakora ensemble, bagakora des videos bakarungika bakabibona, kubera ko abataba bari hafi na hafi baca barungika video tukabona ko bakoze amakara, tukabona nimba hari nuzenya nk'ingorane zabaye uri kurakora ukabaza hama bakagufasha ukacubandanyiriza aho nyene haruri. Uno munsi twizere ko societe ubusanzwe bayemo izohungukira iki kuvyerekeye umwuga wize? Ego societe aho mbaye barungutse kubera iki? Par exemple nka famille wanje aho mbaye jewe naravyize nabo nca ndabibigisha twaranafashanya wanashima tukafashanya gukora nkabereka ivyo nize tugafashanya kugira ngo dushobore gukora byinshi. Ego aho nyene rero nakaye kamotera abandi bantu bumva bifuza gushaka kwiga muri no formation, kuko nibaza ko ino formation itarangiriye ngaha bibandanye. Ego akamunotera abandi batabimenye nuko muri ADI hari ibyiza vraiment novuga, kuko amakara ugiye kuraba par exemple amakara arazimvye, mugabo si ushoboye kumenya yuko inshenga par exemple inshenga ziya z'amakara ushobora kuzihingura ugakora irindi kara ryiza rikomeye ukayatekesha, ni ibintu byiza cyane kandi birashimishije. Ego hama murakoze cyane, tunabashimira kubona mwashoboye kuduha kano kanya tukayaga. Ego murakoze namwe. Amazina ni Iyangire Jean Bosco, sanzwe ndi umwe mu bakurikiranye inyigisho za African Development Initiative. Ni ukuvuga iyi sosiyete yaratwigishije mu bijyanye no guhingura amakara, icyo bitwa charbon ecologique, irongera iratwigisha mu bijyanye no gukora amasabune nabo bitwa fabrication de produits cosmétiques, savon et glycerine. Izi nyigisho ntabwo twazirose kugira ngo tuzicarike, twifuza ko tuzishyira mu ngiro tugakora bino bintu kugira ngo dushobore kwiteza imbere ubwacu twese, twongere duteze imbere n'igihugu, twongere duteze imbere n'ikibano muri rusange. Izi nyigisho ziradufitiye akamaro kandi twizere neza ko tuzishyira mu ngiro atahindutse. Izi nyigisho mwazitanguye ryari, zamaze igihe kingana gute? Izi nyigisho zamaze ikiringo cy'ukwezi kumwe, naho ibuka itariki neza twatangiriye zamaze ikiringo cy'ukwezi kumwe. Uno munsi kuba mwabironsemwo certificat, murizeye ko ikibano musanzwe mutuyemo kizokunguka iki? Ni ukuvuga ikibano kizokunguka ni twamara gutangura iyi sosiyete Karama, nabwo tuzotanga ubuzi kuko ntizobikora twenyine, abo tubanye bazoshobora kuronka ubuzi, twongere tugire création d'emploi ku bajene nkatwe kugira ngo ubumenyi twarose nabo nyene bashobore kuburonka. Murakoze cyane.